Yesu n'umwami. Igice cya 47 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96 44 wari yarapfuye arasohoka azingiriwe kw'impuzu ku maguru no ku maboko n'igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati ni mu muhamburure mu mureke agende. Ariko rero kuri 33 ijambo ngomba tuvugane ko ati ngwino sohoka. Yari gushobora kumubwira ati ngwino Lazaro akaza mugabo nasohoke. Mugabo Yesu acara precise ati sohoka ngwino, iryo njyambere. Irya kabiri sohoka. Ijambo rya mbere rindi yavuze imbere yuko avuga yarahamagaye Lazaro n'ijwi rirenga Lazaro, iryo ni rya mbere. Rya kabiri ngwino, rya gatatu sohoka. Je ndizera ko abitwa ba Lazaro bose bari barapfuye. Kumbura umwe wese yibaza ati yo bari jewe mpamagawe canke. Ariko kandi yagize neza guprecise ati Lazaro, kandi ubwo nyaka camubwira ati ngwino sohoka, ahagaze imbere y'imva yiwe. Kuko iyo Yesu ahagarara kure akabwira imva zose zari ngaho ati sohoka canke zuka, ndagugije ukuri abantu bose bari kuzuka. Umwe wese kumbure yari yiteza ati ubwo si jewe, yari kucayitanganiza ati sinamenye uhamagaye, je nibaje ko ari jewe, akaca yitanganiza. Mugabo kandi Lazaro igihe yarabushe, igihe yasohotse basanze akibushe, byasaba ko bamuhamburura. Ikibazo cawe nawe kirashobora kuba kikibushe, inyishu yabonetse mugabo hasigaye ko bahamburura kijya kibushe kwa kundi ubushe. Igitangaza cawe nucakire mu izina rya Yesu. Oya nta mena wavuze, vuga mena nini kugeza uwo muri kumwe hafi avyumva aca kubaza ati nibiki. Umbwira ati Pastor Jackson Nkeshimana ariko aravuga kuri radio Vyizigiro ati igitangaza cawe uracakiriye. Akira igitangaza cawe mu izina rya Yesu. Akira igitangaza cawe mu izina rya Yesu. Wizere rero ko Imana igiye gukora ibintu bikomeye cyane. Nubeshweho n'ivyo ubona n'amaso, ariko ubeshweho n'ijambo rizima ry'Imana. Ngo hari muri eglise mugabo ndibazana mugani nawo ugana kariho. Hari muri eglise aho abantu baho ni eglise basenga Imana, bizera Imana mugabo babeshwaho n'ivyo babona n'amaso. Hari umuntu ngo hari muri bijya bihugu birimo Ebola, yari umuntu yaje arashinga intaye muri eglise avuga ati bantu b'Imana n'ukuri ndashimye Imana kubona narakize Ebola. Murazi rero ko ingwara ya Ebola nayo mu kwandukira nuko umuntu aba yafashe ku cundi yafashe ko canke umuntu akaba mukoze ku mubiri, ico cyonyine gituma ayandura. Avuze ati narakize Ebola, ati ndashima Imana, abantu barakoma amashi. Asubije mikrofone uwari kuri programme caratinya ati nosanga atakize neza naho canke nosanga uravyumva nawe umuntu abeshwaho n'ivyabona n'amaso, mugabo atabeshwaho n'ijambo ry'Imana, atabeshwaho n'ijambo ryavuye mu kanwa k'Imana. Acavuga ati arakoze cyane rero uyu yashinze intahe, mugabo jewe magariye programme gusa ndi umukristo asanzwe, nukuri ndumva ko mikrofone ntashobora kuyifata, reka duhe diakoni abari bacafata mikrofone kubw'icubahiro ca diakoni. Diakoni nawe ati nanje mbeshwaho n'ivyo mbona, simbeshwaho no kwizera. Nawe acavuga ati okay, mikrofone nturinde kuyima kubera nanje ndi muto imbere ya pastor ari ngaha, reka iyo mikrofone muce muhiha pastor. Urabona murumva batinya ko Ebola yobandukira, ko Ebola ifata ku muntu yakoze ku muntu ayigwaye canke ku kintu yakozeko. Pastor nawe yabeshwaho, uwo mupastor yabeshwaho n'ivyabona n'amaso, ntiyabeshwaho no kwizera. Nawe acavuga ati nukuri ndi ngaha mugabo Reverend Pastor Kameme sino fata iyo mikrofone kugitangaza Imana yakoreye uwo muntu yarikize Ebola. Sije no fata iyo mikrofone ahubwo yo cifatwa na Reverend Pastor. Reverend ati Bishop ari hano. Biba nkuko
bishop nawe kumbe nawe nyene abeshwaho n'ivyo abona, ntabwo abeshwaho n'ivyo no kwizera canke n'ijambo y'Imana. Bishop acavuga ati bon, okay, naco kubera atari je nari kuri programme, reka wari wategeza kucakurikira gutanga intahe, reka ce yakira microphone nawe acakurikira avuge intahe yiwe. Wari kuvuga intahe nawe acavuga ati bantu b'Imana nukuri iyi ntahe mwene data avuze yanyinjiyemo gose ku buryo nace nibagira n'intahe nanje nari mfise. Ubejejweho n'ivyo ubona, ariko tangura kubaho ubuzima bwo kubeshwaho n'ijambo ry'Imana, atari kubeshwaho n'ivyo ubona vy'ubuzima busanzwe. Afitiye Yesu mukinga zatiwe ariba ibyiza gusa ndaje naje umutima. Uyu ni umwanya mwiza rero wuko tuza gusengera rero abantu bafite imitwaro itandukanye. Reka dusenge. Mwami Yesu, mwamugororotse, ndagushimiye kubwa mwene data wamugiriye neza arumviriza ano majambo, kandi ndizera ko yafashijwe mu buryo yafashijwe mu gose. Mana ndaguhamagaye kugira ngo ugire icyo ukoze nk'Imana, mu izina rya Yesu Kristo ndaguhamagaye kugira ngo utabare, ndaguhamagaye kugira ngo wiserure Mana nk'Imana, umugwanirire, umube hafi, ibi byananiranye Mana uno munsi bikunde mu izina rya Yesu Kristo, ivyigiza akagarama ruganda bihave mu izina rya Yesu Kristo, maze intambara zose ariko aragwana Mana umwe kuzinesha kugira ngo icubahiro kiguma ari cawe. Ndizeye Kristo kuvyumvise kandi kubikoze, ni mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umucunguzi wacu, amen. Ego turashimiye cyane rero wowe wakurikiranye ino audio kandi washowe no gusengerwa ku munsi wejo kwa kane. Twarasenze kandi abantu benshi rero barafashijwe. Twari twahuriye hajya ku ishengero rya Hope Church mu Kigobe, nubundi kwa kanuza tuzoba turi kumwe namwe, kandi nuvuga ko kuri wa kane uza naho nyine turafite amasengesho adasanzwe azoba guhera saa 9:30 hajya ku ishengero rya Hope Church ni mu Kigobe. Harabana naho bita kwa Gerard. Ntuzutangwe, ntuzucererwe, ntuzuhavu buri kibanza. Abantu benshi barahakirira, abantu benshi bararonkerewe gutabarwa kwabo. Nawe rero ntubu muhombe, uzoze kugira ngo Yesu nawe akugirire neza, agutabare nkuko yatabaye abandi. Ntiyobura kukugirira neza, nawe ntiyobura kugirira neza kuko yamayabigiriye n'abandi. Yesu aguhezagire cyane. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.